Mu rugendo yagize kuri wa 2025 Mukakaro mu ntara ya Mwaro, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaruguruye ibitaro vya komine Bisoro muri ya ntumbero ya leta yo kwegereza ubuvuzi abenegihugu. Ariko rero ivyo bitaro vyuguruwe kuri wa 2025 bikaba ata muganga n'umwe bifise kuko abaganga babiri bahora bakora kuri ivyo bitaro baheruka kwigira. Umukuru w'igihugu akaba yaciye yemerera abanyabisoro kubaronderera abandi baganga, ariko arananegura ingendo mbi y'abaganga bigishijwe n'igihugu ariko bakagitera kagere. Mwavuze ngaha kuri ibi bitaro yuko abaganga bahahora bigiriye, ubwo n'uruhombo muziko murabaza muti twahombeye he? Iyumvira umuntu yanka ko mutangurana intambwe y'iterambere ngo agiye iyo bateye imbere, mbega yibaza ko tutazohashika natwe? Yaradutaye ariwe yari kudutabara, yize mu mahera y'u Burundi y'abenegihugu, ariga araheza, aho yoca atabara b'abenegihugu aca dutera kagera arigiriye mu bihugu vyateye imbere. Data wanje, none natwe twatera imbere bizogenda gute? Bizogenda gute? Ibi rero no kutamenya uruhombo rwacu ruhagaze kwanka igihugu cacu, ubwo n'uruhombo. None nk'abaganga ntibaduhombeje, bagiye barigishijwe na leta s'uruhombo. None wova ko atari ncabwenge, ubwo barize baciga, mbega biga kugira baza gukorera ibindi bihugu cyangwa biga kugira bakorera u Burundi? Ngoko Burundi bukenye rero ngo ndigiriye. Nagiye mu gihugu ndababwire birababaje, igihugu naragiyemo hari abaganga beza cyane babigisha kuvura neza, kandi bakababwira bati n'umuntu akitaba Imana utegeza kwerekana ico wari wakoze kugira ngo ntitaba Imana. Nivyo babanza kubigisha yuko umuganga n'umutabazi, umuganga si umucangero, umuganga n'umutabazi, n'umusekuriste. Noye sivyo gantutse nimuvyiga no mw'ishuri. Umuganga n'umutabazi si umucangero. Iyo rero wabaye umucangero n'umuganga biba bigupfanya bimwe wiga byose ubu bikubise hasi. Ico gihugu rero barigisha neza cyane. Hanyuma rero nca ndabasaba, ntinagiye ndabasabe ndavye ingene mwigisha kugira umuntu yiga ubuganga no mu muzirikanyi wiwe azica azokora. Hanyuma baca none ntimwoduha amaburuse kugira turungike abaganga natwe beshi. Nyamukuru w'igihugu aca nkubita ikibazo kimwe, yambajije ngo banze umbwire abaganga bizi ni wacu bakazi Burundi bameze gute ubu muravye ingene bavura. Ncambaza uwo twari kumwe ntari uwo womenya, cyasanga bose baciye ahabigira iburaya. Cyabibaza aho igihugu kikubwiye kiti je ndakwigishiriza abantu baca baje iburaya, sinzosubira kwigishiriza numwe. Hari abaganga mugabo umutima nasanze abize muri ico gihugu, ni mu mparurira abize muri Kiba abasigaye ngaha mu Burundi ngene bangana. Hariho nk'umumama yitwa Bazire ndamuzi, ariko hariho rero abarundi b'umutima bamaze kuza kunshingira intahe. Nubu mugende mubaze uwitwa Dr. Nyandwi Joseph kuri INSP, urya ntaka bafarasa batagize ngo bamutware yararahiye. Genda mubaze urya Canesius kuri Kira Hospital, urya Canesius ntako batagize ngo bamutware yari yankiye. Jewe mvura abi wacu. Hariho nundi muganga ubu abaga mu mutwe, umutwe uvura kawubaga neza, nawe nyene baramuronde yari yankiye bagavuga gwingo ngo mwehe yo muhemba make ati sindi umucangero natwe wacu tuzotora duhembe meshi. Ibi rero nagira mpanura abaganga, gumye umutima nguheza kugoka ibigori bikera. Abaganga nibagumye umutima Uburundi buzokira buhembe meshi, niba barabacangero tuzoyabaha. Bihome mu kwigura umwami mwezi bari bamuhemvya ngahe zero, mugarahevye ubuzima bwavuga ati mwami impuzu zawe hako igihugu kimenji goka kikabura umwami jere kamfe, bari bamurisha ngahe. Uryari umupatriote. Uruhombo twagize abantu bize dufise bari hanze ni beshi cyane. Iyo babara canye muravye ubwicaye bwabaye muri Burundi, incabwenge bwahitanye iyo zose ziba zihari, naha twahombeye ntimurondera handi. Nico ituma rero turiko turarondera mu gwaruka no munsi tureme uruvyaro rushasha, uruvyaro ruzokumva Burundi, tuduge twese twumva ko twubaka igihugu cacu. Ariko hariho abandi bari ngaha tuzokuduca duhamagara babasubirire gushikaho tuzoronka abo mutima. Hariho umuganga yitwa Elize hajya mu Kibimba. Uwo muganga yavuye kwiga
avuye kwiga baca baza kumurondera ngo bamuhe akazi mu maweneje, acabwira ati jewe nize ku mahera y'abenegihugu bo mw'ishengero. Ntiyari wewe ntiyigishijwe na leta, yigishijwe n'ishikanwa ryo mw'isengero. Avuga ati jewe abo benegihugu banyigishije, sinshobora kuja gukora ahandi, ngiye kubavura. Ugiye kuraba ibitaro vyo mu Kibimbi gere vyari bimeze mu 2005, nuno musi urabona ubudasa. Niwe nyene yavyubatse, agumaho. Nubavuga ati ari mu karuhuko k'izabukuru muga ntagenda, kubavuga ati nguma mfasha nta handi ifise nzovura baba nibo banyigishije. Urumva nk'abantu nk'abo turabafise bariho, mugabo hariho abandi rero usanga inyatsi shetani iguma ivugiramwo, nabona kubasengera kugira ngo agatima tare kabavemwo, bagira umutima mushasha uhuye n'ibihe tugezemo. Imbere yaho umukuru w'igihugu akaba yari yifadikanije n'abenegihugu bo muri komine Kayokwe guca imikobeko ikinga inkukura. Igikorwa gisanzwe kiriko kirakogwa n'abanyeshure bari mu buruhuko. Aho naho akaba yarabamenyesheje ko ashimishwa nuko abenegihugu bari kwisemo nziza y'iterambere. Ndanezerewe kandi nuko mu ntara zose maze kugendamwo sanga abenegihugu bari kubikorwa, kandi ndetse nkabona yuko ameze neza, vyerekana yuko intambwe ya mbere y'urugendo rw'igihugu c'amata n'ubuki, igihugu c'u Burundi dushaka mu 2040, nkaba mbona yuko isemo ya mbere abarundi bose bayikoze. Murazi ko isemo ya mbere twavuze tuti umunwa wose uronka ico ufungura, umupfuko uronka amahera. None ndabaravye no ngaho Mwaro, aho kuva ejo ndabaraba sindabona ubugwayi kwashe. Hari uhari ntawe muheruka, ariko kera bari bariho. Murumva ko twateye intambwe rero, umunwa uvyerekana ko uronka ico ufungura, iyo ni intambwe. Ku mupfuko niho bakunda guca umwano, muga ngaho Mwaro sinzi ko baca umwano w'ifaranga. Kuko ngo abanyamwaro barakunda ifaranga gose, barazi no kurirondera. Erego urikunda atarirondera. Turakeneye ko Burundi kiba igihugu koko c'amata n'ubuki. Umutahe rero nyamukuru ni twaba dushaka Burundi buteye imbere. Umutahe wa mbere ni urugwaruka, umutahe wa kabiri ni iyisi. Nta wundi mutahe. Turi ku isi tuguma dukeneye bishasha. Nk'ubu undabwiye nti mwebwe murafise amahera naho muhari, murafise amahera mucavuga ngo mugabo ubu nyene bararudi nireke gufurunisa ibiyeri ngaho Mwaro turaha. None babibaha ku buntu. Nubuzubona n'umutama hariya yagurishije ibigori neza, agacaza akagura hagereka kandi akaja agahabona. Uvuze ko atamahera afise. Twama dufise kandi kantu kabura. Rero nico bituma ntanga izi nyigisho kugira abantu bava mu mwidodo. Mu ntara ya Mwaro umukuru w'igihugu yaragendeye imigambi y'ugwaruka isanzwe ifashwe mu mugongo n'umugambi wo guteza imbere ugwaruka payeje. Aho ni nko mu Kibumbu muri komine Kayokwe hamwe no muri komine ya Gisozi aho yagendeye umworozi w'inkwavu.